hari indege yavuye mu Bushinwa iyo niwe muvyibuka ari niyaje hagaragara kuri aeroport nga iyo ndege n'ubu ntatuzi iyo yanyikiye hari indege muvuzi muri Espagne erega na Falcone senkani yibwe nimuvyibagire ijya ndege n'amashinga amateka yari hari ico gihe yaragize icegeranyo twe turagifise kingana gutya mugabo yaciye bayiterura bayijana muri ntuzenya muri justice n'ubu yahereye nta numwe hazi niyi rero muvuze amafaranga umategekanya ibi bintu rero je nivyo nitavoro organize iyo rero bavuze itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha mwumve yuko baba bavuze ubuzima bw'igihugu muri rusange nibijya mwumva abapolitisi baguma bavuga ajya amadiskuru mwumva mu bisanzwe abahinga bakurikirana ibya bije bavuga bati bije amafaranga leta ikoresha ni cirore wirabamwo biciye mu biharuro kugira ngo ubone ingene leta ashatse kuvuga leta ni guverinema kuko hari abantu bitiranya guverinema na leta twebwe tuvuga guverinema ucuraba ingene guverinema yiyumvira irota mu bwenge ivyo mumaze mu bishire mu mutwe abapolitisi barashaka kuvuga ibintu vyose bashaka mugira ngo ubone ivyo bavuga ko bihuye n'ukuri ucuja muri budget ukavuga uti mbega ndiko uravuga nivyo aha rero nivyo tugomba turabire hamwe kuri rimwe na rimwe abapolitisiye hari igihe bavuga indimi zitatu mbere washaka bakavuga na 10 bo biranakunda ko umuntu afise ururimi rumwe ashobora kugira indimi zitatu mu kanwa kamwe ivyo rero ni ibintu atari vyiza na gatoyi kuko ivyo binyuranye na kimwe twita l'éthique politique l'éthique politique isaba kugira ico bita alignement entre la pensée la parole et l'action c'est ça l'éthique politique rero nagomba imbere yuko nja mu bintu birebire mbaze vuga ama principe kuko budget iropoza sur des principes kandi izo principe ni universelle si principe ziraba barundi gusa ugiye muri Amerika usanga arizo ugiye muri Europe usanga arizo ugiye muri Asia usanga arizo c'est sur les mêmes principes principe ya mbere ni principe yitwa la annualité budgétaire iyi principe bita la annualité budgétaire ni principe ivuga yuko leta itegura amafaranga en deux parties nukuvuga ama recette n'ama dépenses donc ama recette n'ama dépenses ivyo rero kandi bitegerezwa kuba bingana nico gituma haba ico bita équilibre budgétaire ni yatabonetse baca baza kurondera refinancement de déficit iyo ni principe ya mbere principe ya kabiri niyo biyita spécialité budgétaire spécialité budgétaire bivuga yuko amafaranga inama nshinga amateka yatoye agomba gukuvra ni agomba gukoreshwa donc muri iyo periode biraba niyo bagomba gukoresha donc periode annuelle nta uja munsi donc atezwa gukuvra amanu z'anyama ama dépenses ahuye n'amarosete donc yautorijwe yarekuwe n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka principe ya gatatu nico bita l'universalité budgétaire naye vuga yuko l'ensemble des recettes doit couvrir l'ensemble des dépenses principe ya kane yitwa la sincérité des comptes de l'État iyi nayo yerekana ko ibintu byose byavuzwe mwajya amadokuma nariko ndababwira ateretswa guhura n'ukuri iyo bidahuye n'ukuri rero nta sincérité budgétaire ibirimo hanyuma ya nyuma ya gatanu ni principe bita l'unité budgétaire iyi nayo ivuga yuko amafaranga inama nshinga amateka yatoye ateza kuba dans un seul document ari rya bita loi budgétaire
ma principe rero en principe nta leta nimwe itagomba kuyakorerako. Hariho ikindi nagomba mvuge nko mu ma principe nyene. Hariho ikigo ku isi citwa IBP. IBP ni International Budget Partnership. Iyo institute ni kigo cevariwa ibihugu ingene bitegekanye amafaranga bakurikije ico bita transparence budgetaire. Ico kigo jewe ngira mvuga ibintu gifatira ku bintu byinshi mgareka mvuga ibintu bitatu vyonyene ku Burundi muri budget 2025 ingene vyagenze ku kintu kijanye ndabona ubu uya ikintu mu kwisi yose kandi Burundi bwaravyemeye butora ico bita budget citoyen. Budget citoyen ni ukuvuga n'amafaranga azasonera umunyagihugu umwenegihugu kandi kigashimikira kw'ico kintu twita les préoccupations z'umunyagihugu. Rero iyo transparence budgetaire donc inuze ya mbere nico twita la transparence budgetaire. Transparence budgetaire ni ukuvuga wewe uri mu journaliste jewe nk'umusitwaye ngomba kuronka uburenganzira bwo kumenya ukungene amafaranga irategura ahuye n'ivyavuzwe. Iyi rero muri raporo yakozwe muri l'année 2025 vyerekana yuko Burundi kwico kintu cha transparence budgetaire bufise 8%. Ibi bintu rero ubibonera hehe ndabaha akaroro gasanzwe. Urabona aya madokima tuko turakoresha kugira ngo tuyaronke twayazanye nk'abayivyi. Leta barayinyagije bakagira ivyabo ntushobora kuyashikira na gatoya. Pourtant handitswe yuko imbere abasitongo twitwa ko duserukira donc turi desitwaye twishize hamwe tugira uburenganzira bwo gushikira ayo madokima kuva kuri lettre de cadrage budgetaire. Muravyumva? Ivyo rero nagenda babwire kugiye muri ministère des finances ugiye muri parlement ugiye hano rose ntamwe yemera kwiguha. Mugabo kubera hari abantu bazi ivyo dukora barabiduha d'une manière contournée. Mugabo siko vyagomba kugenda. Uburundi rero bufise amanota 8 kwijana mu vyerekeye ibi vya transparence budgetaire. Abarundi bakunda gukorera mu gipfungu abantu bari muri leta. Ntibashaka ko dushikira ivyo bintu ngo tubikore. Hanyuma hari yindi principe bakoreyeko nico bita participation du public. Nukuvuga ingene abanyagihugu bashikirize ivyumviro vyabo mu bijanye no gushiraho itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha. Ibi rero navyo amanota bifise n'ubugesera bifise ubusa. Nukuvuga yuko nta munyagihugu numwe donc babaza bavugisha. Ibi rero ni danger. Honorable karibu hariya hige. Ni danger mu bintu bituma igihugu gishobora kuma gihenebera mu bintu byacagomba kuba cyo kirakora. Igihe rero umusitwaye atumvirizwa adahabwa ikibanza bica bigora. Ndaba kandi karo gasanzwe twebwe tumaze imyaka irenga 3 dusaba gukurikira budget mu namashinga amateka. Nagenda kubwire ko twasabye urusha kuva kera mu namashinga amateka baranse. Nayo mpamvu ivyo bintu bishoboka. Mu namashinga amateka ntiwinjira. None yo ni mashinga amateka idafise abanyagihugu abenegihugu batagira accessibility kuri yo. Ni namashinga amateka iserukirande. Ibi rero ndababwica ukuri n'ibintu bibi cyane ku bintu byijanye na la gouvernance budgetaire. Hanyuma ico mbona caduze gatoya ni la disponibilité des documents. Amadokima maze kuba vote kuri budget. Iyo amadokima maze gutogwa
biragaragara yuko bayaduza gatoya akaja kuri amanota acaduga gato ari kuri 41%. Mugabo nawe numva ko ari en dessous de la moyenne. Ibi rero vyose nibibazo twese tugomba gutorera umuti hamwe tukumva yuko hari ibintu bigomba gukogwa. Ndabibutse ikindi nkiri mu principe nuko ibwirizwa shingiro mu ngingo yaje mu 39 ivuga yuko itunga ry'igihugu ari ntakomwakomwa. Umusitwaye wese, umwene gihugu wese afise itegeko, suburenganzira afise itegeko, murabe mwijya ntuze mwijya ngingo. Umwene gihugu wese afise itegeko ryo gukurikirana ubutuzi bw'igihugu. Uramusa bwononye, wewe urumusitwaye ntagira icyo uvuga. Uhanwa nk'ugize kimwe bita la non assistance d'une personne en danger. Murumva rero ko iyo ni bwizwa shingiro ryaraduhaye uburenganzira budasanzwe kugira dushobore gushika kure. Hanyuma ikindi mwibwizwa shingiro nyene imbere yuko ja mu bwizwa shingiro ndagira ndababwira ko budget y'igihugu irakomeye cyane. Igituma ikomeye ifise amadokima ahambaye kuva mu bwizwa shingiro ukaja ku kintu bita loi organique de finances publiques ukaja ku itegeko bita la gouvernance budgétaire bica bijana na kimwe nari nababwiye kare cuko abasitwaye bose n'abandi bategerezwa kugira dogo hataza gutogwa un budget citoyen. Ubu uya budget to atari citoyen niba ari budget irespecta les normes. Hanyuma hakaba rero na loi budgétaire. Urumva rero iryo tege budget ni ikintu gihambaye. Ndabari ikintu kicerekana ko ihambaye iyo budget. Nuko mwibwizwa shingiro mu ngingo y'181 ivuga yuko leta y'u Burundi kuvuga gouvernement itegezwa gucirungika le projet de budget de l'ouverture de la session du mois d'avril mu kwezi kwa kane batiza kuba bayirungitse. Mugabo nta gihe na kimwe barigera bayirungika bayirunga hasigaje quelques semaines iminsi yose. Et pourtant la constitution ivuga ko atakuyirungika mu n'amashinga amateka 3 mois. Ivyo rero jewe ndabasabe mutubariza abashinga amateka ko atakintu na kimwe barigera babivuga ko kandi la constitution est systématiquement violée par le gouvernement mu kurungika itegeko yacerewe kandi ngene ko babivugako. Ikironi kikwereka yuko iri tegeko ari tegeko rihambaye cyane twese twagomba kumva yuko tugomba kugiramwe uruhara. Hari yindi ngingo ihambaye nagomba kuvuga. Ni ngingo y'182. Mu bisanzwe iyi ngingo y'182 ari ne ya gatatu ivuga yuko iyi namashinga amateka yabonye yuko leta yarenze amategeko mu gutanga ivyangombwa hakiri kare kugira ngo loi budgétaire be analyse hakiri kare baca bafata ica 12 en 12e ya budget ariko rakoreshwa kugira ngo babanze bayige neza kuko leta igituma igira ivyo oya sabana sibijuju barazi ico bakora no kugira ngo nk'abashinga amateka ntibayige neza. Mugabo ubu uya uravye ingene amabudget ari analyse jewe nk'ubu ndafise analyse de la commission saisie au fond ya finance muri Assemblée nationale, c'est vraiment catastrophique. Ndaza kubigarukako. Mugabo aho n'amashinga amateka zikora neza baca bavuga bati leta koresheje 12e tubanze tuvyige neza turabe ko vy'ukuri iyi budget mwaturungikiye isonera ama principe ntuze nyama principe na twavuga haje kuko la loi budgétaire iri cadré par les principes nababwiye n'amategeko mpejeje kubabarira. Ivyo rero ni ibintu bijanye n'ama principe. Nagomba imbere yuko nja ku bintu bindi ndababwire indi principe ihambaye. Imbere yuko inama nshinga amateka
itora itegeko ry'amafaranga izokoresha mu mwaka ukurikira ibanza kugira audit à travers la loi de règlement et compte rendu budgétaire ikaraba yuko itegeko yatoye antérieurement mu mwaka waheze vy'ukuri amafaranga yakoze neza hanyuma n'ivyo bavuze babikoze ariko naganda nico kintu ndababwiye citwa loi de règlement et compte rendu budgétaire mugabo naganda babwire yuko d'abord amarwa de règlement et compte rendu budgétaire y'imyaka nk'itanu leta ntiyigeze yatanga kandi n'amashabatika nta kumigeze bivugako icyo mubanze mu vyumva iryo deja ni kosa grave mugabo leta nta kimwe bivugako murumva rero ko ico kintu naco nari kintu gihambaye ikigira kabiri kwibi nyene vya loi de règlement et compte rendu budgétaire ugiye kuraba ibintu leta itegekanya reka nk'ubu uya amafaranga loi de règlement et compte rendu budgétaire y'umwaka muri loi organique des finances publiques twe mugabo nivyo tubona ko leta yashatse kuyorohereza bavuga yuko ngo bayitanga 6 mois après nukuvuga ko baca bayanariza kuri l'année suivante nk'ubu uya rero inama nshinga mateka yanarije loi de règlement et compte rendu budgétaire ya l'année y'umwaka wa 2024-2025 iyi rero yiravye nshaka kugaruka ku bintu bimwe bimwe sinifuza kuja mu bintu byinshi kuko ritwova ngaha loi budgétaire ni kintu kinini kacha gukoresha amajambo yumvikana kugira ngo namwe muze kubishirikisa bene gihugu cyane cyane dufate kumwe n'ababwira kare leta yacu ivuga amajambo menshi muga mu by'ukuri adakuye n'ukuri ko nababwiye abanyepolitike kugira ngo umenye ko ivyo bavuga biri mu ukuri uja kuraba ibiharuro nurabajya amajambo ya politike uyu uraba ibiharuro aha rero nagomba mfatire kuri loi de règlement et compte rendu budgétaire ya budget 2024-2025 kuko niyo bagize ko analyse yonyene yindi nayo urumva kwitarahera ubwa mbere tuje ku gisata c'ubutare mwese murabizi murumva yuko abantu batwara bagomba guti ubutare ni mama wararaye buca twogorora n'amakamyo akazunguruka mu gisagara mukabibona mugabo nababwiye discours umunyepolitike avuze jewe ndayirabira mu biharuro sindayirabira mu majambo ya politike muri uyu mwaka wa 2000 niho bari bagerageje kwihangana barategekanya amafaranga menshi bari bategekanije kuri rubrique budgétaire 74 iyo rubrique budgétaire yitwa ressources minières bari bategekanije 26 miliyari ko ari yazokwinjira avuye mu butare muganira ndababwire yuko ivyo bitarankesima amafaranga yinjiye y'ukuri kuko burya budget ni prévision hinjiye 5 miliyari 655 millions murumva ni kuvuga 21%. Ikintu mucandike neza hinjiye donc leta yari itegereje ko azokwinjira 26 miliyari mugabo hinjiye 5 miliyari 655 non pardon millions ndasubiramo nanje mpinduke ndasubiramo 5 miliyari 655 millions contre 26 miliyari kuri izo secteur minier ikimucumve neza muzoca mugana mutubariza bati tunajya makamyo yirirwa razunguruka amafaranga nuna jahe ndababwira ikindi kintu mutari muzi muri loi de règlement et compte rendu budgétaire bavuga yuko 95% yaya mafaranga 5 miliyari nukuvuga hafi 4 miliyari 600 mwumvise ko hinjiye 21% y'ivyo bari baprevoye ku butare muganaganda babwira yuko mwaya a près de 5 miliyari yose n'inzahabu zashowe gusa inzahabu zonyene
nukuvuga bimwe vya casterite vya corta vya wolframite n'ibindi nta na hamwe muri budget biri n'inzahabu zonyene gusa mu byumve neza yamakamye tubona ko mazunguruka hariya nta namwe ngaha ariko nta murabizi ko atanzabu zogenda amakamye kujya ibyo murabizi turakenera ko muri leta badusigurira amafaranga yazijya kamyiyari iki ni cyambere kijanye n'inzahabu n'ubutare muri rusange. Rubrique ya kabiri ni rubrique irabana ni rubrique irabana n'ama exoneration. Murabizi mwese mwa kino gihugu hari kibazo gikomeye cyane cy'ama exoneration. Nukuvuga bwa burusho buhabwa abantu. Ndabibutse yuko twatanguye ama exoneration ari kuri 18 miliyari mu myaka yahera. Ubu byaraduze urumva byaravuye kuri 18 miliyari biraja kuri 80 miliyari birazaja kuri 111 miliyari nagenda babwire ko ubu uye babigeje kuri 200 miliyari. Murumva inzo ncuro ayo mafaranga rero twe tubona ko ari abantu baza kwirira kuko nta nubikontorora. Ibi bintu rero ni ibintu by'ukuri biza gutungisha kw'abantu mu gihe abanyagihugu muri rusangi batariko baratera imbere. Ibi bintu by'ama exoneration hari kindi nagomba shikirize kijanye n'ibijanye n'ama exportation. Exportation nukuvuga bijya bintu bishogwa hanze. Hari hategekanijwe amamiliyoni 939 mugana genda babwire yuko hinjiye 39 kwijana. Birumvikana ko ibintu by'ama exportation naho bivugwa biboneka neza ko mu vy'ukuri bitagira ikibanza na gatoya. Aha ndacari muri loi de règlement et compte rendu budgétaire. Kubera nashaka kubicisha ibintu byinshi reka nje ku kintu bita financement extérieur. Ewe hashushu urabona ko ngaho bariko baragira mwebwe sinzi ico muri ko murakora ngaho. Urumva ikindi rero nagomba nje ko ni ikintu kijanye n'amadon ibironda biteba ko gose. Mu bisanzwe budget général de l'État igizwe n'ibipande bitatu. Donc igice ca mbere na marosete intérieure. Igice ca kabiri ni financement avec don ou hors don. Nukuvuga ajya amafaranga abafashanya n'igihugu baduha hamwe n'abajya amafinancement atangwa na berbe nayo leta iza gusaba mu mabanki amadeni. Hari ikintu giteye ubwoba rero ngaha ayi muri mu mafaranga leta yari yarategekanije ko abavyifasha bazoyiha ibyo bita les dons sur les projets n'amadons budgétaires. Ayo mafaranga yari amafaranga menshi cyane yari hafi 1500 miliyari. Don budgétaire yari 362 miliyari. Murumva don budgétaire 362 miliyari. Ariko nagenda gure ko tani faranga nari mu ginjiye. Nta faranga mu ryatanzwe. Mu bari batekanije handitse ko taux de réalisation 0%. Kubijanye na dossier projet. Dossier projet no kuvuga ama projet abantu bari baje bafashanya n'igihugu. Amafaranga yinjiye hari prévu 1094 miliyari. Urumva 1094 miliyari. Urumva amafaranga ni menshi cyane. Amafaranga yinjiye ni 29%.
ku mafaranga yategekanijwe. Iki ni kibazo gikomeye. Nta gihugu na kimwe ndababwiza ukuri, nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere gitezwe imbere n'ibintu bibiri, icyo bita la production intérieure hamwe na financement extérieur. Ibyo bintu bibiri birakorana. Muzogende mubaze na Europe igihe cy'intambara, inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, irafari le plan Marshall. Le plan Marshall kugira ngo ishobore kuba realize, barinze gusaba imfashanyo n'amadeni. Muga amadeni uyasavye hariho ibintu bibiri bigusaba, la gouvernance. Ata gouvernance ntibishoboka. Naha rero nariko ndavuga nti uravye iyi taux de réalisation, urumva nta kintu bita don budgétaire ntikibaho mu Burundi. Urumva na sur projet urumva 29% taux de réalisation. Urumva ko ibintu ari ibintu biteye ubwoba, ntidushobora kwa avansa ntibikunda. Ibi rero nifuza ko ntoja mu madetaye, mugabo hari ikindi kintu nagomba ncenjako kindi, ni ikintu kijanye n'amadeni. Nababwiye ko leta muri financement ndacari muri loi de règlement et compte rendu budgétaire. Muri loi de règlement baravuga leta higeze ku madeni. Ubu uyu uravye muri loi de règlement, leta muri dette intérieure iri kuri hafi 5000 miliyari. Dette intérieure, dette extérieure hafi 2000 miliyari. Urumva ko byose na byose hafi ari 7000 miliyari. Ni biharuro byanditse ngaha. Ibi bintu rero hari gihe leta yifata nk'umugabo yasuruye, mugabo agaca kunda kayoga, agaca kuna no kujya ka brochette. Uti kucyo kubera iki? Ntushobora kurondera kwamikara cyane mu gihe uri kurarya ufungura neza, mugabo utinjije ivyo bintu uri kurafungura. Murumva iryo deni ngene riguma riduga, ninashika kuri budget igira muraza kubibona. Iri dette rero extérieure intérieure riza kubuza ikintu bita la croissance du secteur privé. Nishoboka secteur privé mu gihe nk'iki nishoboka, kuko secteur amabanke ni ya finance le secteur privé. Mugabo ugiye kuraba amafaranga nk'ubu uya kubera leta mwaya madon extérieur atebonetse, leta yacigenda gufinansa le déficit, isaba ama credit mu mabanke hamwe na emission de bons de trésor. Byaciye biduga inshuro nk'amajana 3 kwijana, mbere ahubwo nk'igihumbi kwijana, kuko bace baza gusaba amadeni. Ivyo navyo bica bihagarika ko le secteur privé ibaho. Ibi bintu ni danger pour c'est même suicidaire sur l'économie y'igihugu. Hari yindi elema nagomba kuvuga, ni elema ijanye n'ama entreprise publique. Murabizi nta societe, nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere ama societe aba public ou privé atari kwatera imbere. Kugira ngo bibone ko ama societe kwatera, ama societe publique ou participation publique kwatera imbere, ubirabira mu byo bitare dividende zitangwa zihabwa leta, ko leta n'ama societe fize mu mitahe. Mugabo nagenda babwire yuko ama societe yonyene yashoboye gutanga ama dividende hejuru ya miliyari, cyo gushikira miliyari n'ama societe ashika kurane gusa yonyene. Ni BCB, BHB, Brarudi, Global Port Services na Sosumo, nayo yonyene gusa. Izindi ntimumbaze ama societe aya niyo yashoboye gutanga ama dividende ari hejuru. Mugabo none ko ari faible cyane, none ko ari make. Sinoja mu madetaye yavyo kuko noca ngira noca nsanga ngiye muri birebire cyane. Hanyuma societe
zagiye muri muco no kwita negatif, donc zitaronse na kimwe ngo zigire n'amasosiyete ashika ku 9. hariho Kojerko, donc zizaro negatif ningo ziri dara fayite, mbabare nkoreshe so terme. hariho Kojerko, hariho Onatel, hariho SRDI, hariho RNP, donc poste, hariho Bije ya nuzenye ya banque de femmes, hariho banque ni BDF, hanyuma Bije, BBCI n'izindi ntarinza kuvuga. Ibi rero murumva neza yuko bituma amasosiyete nayoni menshi a participation publique ariko araja ku mfiro. Ivyo ni ikintu kigoye cyane. Mugana agomba mu guheza mu nkundire ngaruke ku kantu gatoyi, ngaruke kuri ya mafaranga leta isaba y'amadeni, kubera ya financement extérieur leta iba yayibuze kandi itegerezwa kurundira amafaranga ku nguvu. Nk'ubu mwiyi loi de règlement et compte rendu budgétaire biboneka neza yuko leta yaciye igenda muri mu mabanke commerciale, yongera igenda no muri BRB, ica isaba hari prevu muri BRB kwizosabayo do muri prevision kwizosaba amamiliyaridi 569. mugabo kubera y'amafaranga atabonetse yaciye igenda gusaba, yaciye isaba amamiliyaridi 1017. Murumva ivyo bintu, amamiliyaridi 1017 nukuvuga yagize pourcentage y'ijana na 78 kwijana, sa 78% yaciye gusaba y'amadeni. Ibi bintu d'office bica bikreya l'inflation d'office. Nico gituma mubona ibintu ngo biduga agasakisaki. Leta ifyatura amaheri karema amafaranga atari soutenu par la production. Ibi bintu no kubiyankira.